Kéké niyo yanje. Yes, alright. Tubaramutse kandi aho muherereye hose ku mpande zine z'isi. Inshuti bagenzi, twizera yuko mumeze neza. Abo bitameze neza bisaba kwihangana mukazirikana yuko vyanka byakunda ejo namwe ibintu bizocamwo bikaba munangi. Aho mumaze kutumenyera ni ya TV yanyu imwe rudende mukunda ibashikiriza ibiganiro by'ubwenge nk'ibi. Aho kuri uno munsi kandi nkaba nicaranye n'umuhungu wanje Ireritazoyi aguhereza image utobana handi hantu na hamwe. That's it and that's for real. Utavyemera making your comment uvuge uko ubona ibintu. Ijwi mwumva ni Nabikoze the son of God Dr. Love aka Diko. Tubandaniriza kuri uno muhungu ari iburyo bwanje nawe nyene agire ko yidondoa. This is Flash TV, we shine to progress. Ati hose barakuzi nta mpamvu yo kwivuga. Yavuze yewe? Nuri buryo kwanje shaye nuko tuba twica. Yasa nabonye. Enzi ko ari mu byo ari cameraman. Dikomeze neza none. Bana je ni munangi n'ikigande cinshi muri no minsi. Merusi Kampala. Kéké. Tumura na Kéké agiye Nairobi. Kéké mwahuriye? Bahuriye Imbarara. Canke mwahuriye Imbarara hamwe abamburira. So guys, murabizi ko ndi wa muhungu wanyu. Abeshi munsi kuri Vivi Gift. Nzara ko mwese umeze neza, je ndawanshimiye habaye. Ni kwa kundi nyene. Myatanze abantu kango n'abantu bakaya n'abantu bake yari serenganje ya 2022. Wazanye ibindi vuga ngo serenganje ya 2023 ndawashimiye Imana ndawashimiye habaye. Eko yahabaye yari bitangaje nyene. So meze neza ni kwa kundi nyene murabizi. Na cyane ndabwira ko muri iyi minsi bimeze neza. Ku muntu wese yumva yifuza gufungura nta handi anafungura atari kwa Vivi Gift. Akarolex kameze neza, gatismaye ka bien. Bila cyane ngo Brodine ngo nywe. Ariko nyene murabizi kubera ko bayutiye kudukoramwe akazi. Ni kuvuga yuko ndabajanyanye je sinzi ko nza kongera kuronka umwanya ko dikasubira ko mijambo. Uyu munsi uko ndi kumwe n'umwana mwiza ariko mawumenyereye. So guys niko ndabwira ko ofisa Carolex kameze neza. No kuvuga ko Dikoze ko natanguye nimba ofisa anniversaire. Urantumira nkagusanga nawe aho yikorera hariho hose. Niko bimeze. Ego nkaza abantu nka Silver Rolex bakenjoyinga byemeze fresh. Urazi wanje yuno kandi hageze mine muri kono nzoyigirira hano. Tuzohera kuya Kéké. Kéké ni ryari wewe? Dode avi. Okay, rumva no kuvuga rero ndiko ndabwira ucumpamagana cyangwa ndagukorera. Nimero yanje ni 68 560 264 68 amajana 560 amajana 264 ucumpamagara cyangwa gusanga aho uri cyangwa gukorera urubanza rukagenda neza. Zimbwirizo nimero zawe mu Giswahili. Mu Giswahili bana canyaco OG nzoca ndaguha ibiraka bibiri. Ibiraka bibiri 61 Swahili. Jana Swahili. Tini na moya. Atangiye kwitiranya ikibazo cyamaze no kukunenira. Sasa guys, ariko mucyo nzo nashaka kuzivuga mu Giswahili yanjye nashobora. Mu Giswahili. Guys, rero nuko mazumva nuko nyene imeze hama rero turandanye no munsi turacyari mu kwezi kwa buze. Valente ukwezi ko bakundanye. Nicyo yabuze kuza ndafise na promotion. Ziva cyaheze. Promotion. Rero uzi gukora akazi ariko kabisa kunareka yuko ngo bimare byose muze. Ariko abanyecito mugabo nezera bidagikorera hahandi bro. Aje ndahakorera ariko kandi namaze kwimuka kuri 11 bro. Kuri 11 ndahakorera sinumva ndavuye. Uko niho nahereye. Ariko kandi namaze kwimuka mu Cibitoke. Tukuvuga abantu mu Cibitoke mu Ngagara, Mutakura, Carama. Na bukirasa zimwese mu Duje mu Cibitoke kujya gatatu. Zabuterere hose basidukane niyo nkama. Mu Cibitoke kujya gatatu ni hondi. No kuvuga uvuye ku kaburimbi rya Kanyoni uduga gatoya ku pave ya mbere uhashitse
ni kugira gatatu hajya no mu ngagara boza si cyane kuri 030 ubu kuva uvuye kwishinyo kwa Pentecote abazantururi ni rya pave nyene kuvuga impave ya mbere ushaka kuvuye ku ikaburimbi uduze nk'uja hehe kuri 11 rero guys karibu ni wa muhungu wanyu ariko no wabibonye mu kiganiro uje uzumbye ati naje kubera ikiganiro wakoze for free tukaba ariko tutange n'ikiganiro nyene twamamaza dutwara n'umwanya munini Kéké kaze mu kiganiro this watanga bango nguri kumwe n'umukobwa none uri kumwe n'umukobwa mwiza ubabibaza ko dikate bakora ikiganiro Simbabaje niki ngoreka ngo abihere ko byose abanza bimaze Simbabaje niki byose arabimaze arabivuga sinzi ko ugira imana ko Kéké ataro exact yoze kumaze genda zirya iki kiganiro neza cyane yari ntabwo benge na ayasokange kuyinkora ikiganiro atari mu bicane Kéké mera nk'uwegera Vivi akazuba ni niko bavuga kubangamira ndabona ko abaka ndamwegereka usigaye muti amusi se gutari wa usigaye twanga uzi twabanye na tango ibintu byo kundesha oya guys Vivi kumbe shano mu kiganiro yasohoye nyatso kunde ujya yarandeshe mane kutevuga neza ariko Kéké ndakubaza wasanze muri wanje hasa neza yes nunera no kuzera nagiyeyo Ako Vivi urumva yuko byo mutwara imisegonda 30 ruga kabara rusambuye tayari ibajewe nta makuru ashibandara aranyemera jani yopfa kwemera ibyo mubwira byose abivuge nabivuge arazi ko n'umwanya arazi ko ninga mugabo rega Kéké si buri gihe ushobora kuja kuraba Vivi musoma nk'injiri ndase babro muhira ndase baba muri telefone ntuza kwisomera mu gasozi ndabisomera kwa Vivi gute kandi ndetse muri telefone biri mu ndirimbo byose urabizi ariko none diko tuvuga no ko tubeshanye rero turabesha wewe ntago mwazananye wanje muje gufungura Rolex mugato twaje muhira twaje gukora regaje ni ajya ni wanje twaje gukora wanje none twaje shaba tazamisa ikagira kurenganya mwavuga ku kazi ako kazi menga namwera busuke kazi twajanye mugato twaje muri wawe mwaje mwe ariko mwaje ku kazi mwaje wanje iga ni wanje zivuga twumve muje haje kuntu mwavuze tuje kwa Vivi ku kazi kwa Vivi tuje ku kazi kwa ako kana kabara meze neza by the way c'est Valente Kéké byari bimeze gute chabe c'est Valente ragera mwese mukanyika ntimuduce mbe baratumira kuri c'est Valente mbere yabaye ndi muhiga oya nari njya wiri ujyanye mwese wose nimwigeze muvyo nande so yararisha ange kuwepo twari kubyimenye ariko nibaza diko umunsi duheruka ngaha yarase telefone y'igiti ariko uyu munsi turayivuze wafite iPhone telefone yanjye acho matatu mbwira nzane gwanjye wayibonye zana kakabido kawe akabido kawe kwanza ni sabuni niko telefone y'ibaki bojedo ni iPhone wallahi mugiso isungana n'uzeyo isungana nande na ibyo zina umve ryayo iPhone ni fotora agafoto anda kavumba handi iPhone akatika siku foto nimba vumbi foto usisa iPhone mu mufuko barabe ko batanga mambwe yamgenda mu foto ariko ndiko ndabaza iPhone akatika ni iPhone anje birananje nzoba ngo ni 6 pound ntago turi mu promotion ya telefone tubona inja tuze cyane no wari nafise bisobanura ko Rolex zimeze neza oya wabwe ko nafise telefone y'igiti mariko maravuga telefone uvuga ko ngafise telefone y'igiti ariko uyu munsi mugabo yasubiye iwawe no kuko nje nari fotora cyafata nigeze mvuma mugabo uravumba ifoto kandi bifise ariko bana naco muri kamera twumva harageze ko nako navuga ukuntu c'est Valente wa byari bimeze umbwira ati yari yabara twari kwirira ndameze fresh kwikado yarashikiri rero gushikiriye imba tari bango ubwo niho haye nkayo mashurwe watera Vivi ati wanje kirazi niko nyamaye mugabo mashurwe ngari yaravuye hano umuntu nkunda ndashimiye
none nyuma y'imisi ibiri ko menga amashurwa aca yuma bijya bintu mu babwubwa nana himwe kazirese nuko wayabonye mu mwanya mwawo yewe amashurwa gusanga kandi kwavuze ko yari uryamye ariko ndibaza buri gihe yo Kéké kavuze ibintu bijanye nuko menga yo bari mu rukundo ko menga biramu hari ukuntu ucika intege arahindura visage ntabyo nyine azonze ariko soko ndamukunda Siriya ziri n'abantu bari ikiganiro bazira biraho Kéké avuze ikintu kijanye n'urundi rukundo ku ruhande Vivi Nunkunda akunda senda kujane yavugisha ukuri neka kwinegura gisha ukuri biri ku mutima wawe n'uwo kabisa ari shavi aho wasanga ngiye ndaguteye amashanzu ugasanga ugiye ku mugabano no munsi nye wari waratiye vuze ko nyahuje no Kéké nagonda kwanka avuze ko agukunda naco nyene akivuga nagonda kwanka kandi watera umwaga kandi nagonda nagukunda kuko so igihe nagukunda hari ugambere nazo kubwira ko ndakunda ukambwira kuri mu rukundo za wararivutse yari yambwiye yavuze jewe niyo yonkunda ndavyibagiye wambwiye ati niyo wonkunda ndaburi bruyo no wandi bruyo kumbe naho washaka kumufatira urafashwe sano waburi no yatinye kuza mu rukundo rwa ngabe bruyo namba bere nako urumva no kuvuga ko yamara ikinege ahantu hose abari no wambere akanikurikira ntakere mu rukundo hari igihe ushobora kureba umuntu ukavuga ati mwaho tuja mu rukundo ndaze gusanga bitameze neza kubera ko nka Kéké uri kuraraba nta munsi umwe ndamubona atasokoje sibyo perukana muri salo kera bra zagize neza ibi nije navyigiri okay ariko nabigize hari ikintu usanga uza kuraba ugasanga ni grama yacu biza guhura yano nawo gopa nabisokoje muri message muri salo bivanye n'ubushobozi je mfise hari impamvu yo gutakaza cyane umwanya mu rukundo na cyane ku bakobwa bari muri entertainment niko kuri nje ni muri entertainment tambije ese uvyakira gute nk'ubu usanze umuhungu bari kumwe na Kéké ugasanga mbere ari hasi yawe kubijanye n'uburyo uvyakira gute n'uburyo ubu ntiyo bagusumbije mu mutwe wa mugabo zare nga gasore katirariye ntikarongora inkumi ariko urumva nyene ariko niyo cajya amenyo niyo cashira amenyo batigiye ngo mfise umuntu reka ari munsi yanje ho ari munsi yanje rega n'urukuba byita urukundo no nyumviriza akari munsi yanje ukanoti mwana wa mama ndeko bwiye mon frère ntuze gupfa ubusa nuko buri munsi yanje ku kanoti Kéké umve neza enjoyinga nawe uyu munsi ariko bigushobokeye ucukwa kwa nyeri y'amahasa azo umushoboye umva ko yabashoboye neza umukunzi we umutumye gukora amahano n'amahano ega muti y'amahasa nukaca mushira mu rugo niko bisigura nawe cutu abambere ko batadutwaye mu rugo so guys twibukanya none iyi ni nka series kabisa ni episode twakubita episode cyangwa ama party after parties sindiyo ubushize twabakiriye mu kiganiro tuyaga kuri CJ twari ko turavuga ko akavivita bintu nturabera bako reka tuganire maza kumva saho ngeze niko navuga ni nari nabatumiye mu minsi heze tuvuga ku bijanye n'urukundo mu buryo bwagutse nimba mwibuka ko twabimaze kwari ko turabira hamwe ijambo no musa abantu baharenga urukundo ntirukibaho tuza gusanga urukundo ruhari ariko guzuyemwe amanyanga menshi abantu nimba bavyibuka kubyo twamaze ikiganiro twasa n'abavuga yuko mwese mwemeranye ko ruhari ariko rurimwo utuntu twishi nyene tutameze neza siko bimeze ariko kandi duhereza ku kintu gisa nuko ikintu citwa kuryamana hagati y'abantu baba bari mu rukundo no munsi nubwo bamwe bacita ciza kurundi ruhande kigaruka kigasambura amakupe duca duhereza hariko tutabivuze ko kugira tubice hirya no hino twumve ukuntu ibintu bimeze kino kintu mwebwe mukibona gute ese abantu babiri baba bari mu rukundo ni mpaka bagera kuri ico kintu hanyuma urukundo ntirushoboka kitabaye hanyuma iyo bimaze kuba bituma urukundo rubandanya rugakomera canke rurasambuka nkuko n'ubundi ubwo no musi uriko rurasambuka hirya no hino Kéké wajije jewe reka duhere wawe Vivi mbamona no musi yaguhebeye ijambo nimba Rolex zahombye sinzi n'ivyo ari byo
ahubwo nose ko naratanga commande y'ibintu bizakora akazi niyo mpamvu na telefone nkabona yishize gusharisha ariko nibaza Kéké ntigo naratakaza umwanya kuko namenga byakunaniye kuvyishura reka ndimwishure diko Kéké wibona gute Jewe Jese muntu wenga fresh Muriko muravuga ibyo navuze yego ndiko ndamubaza natangwa ese abantu babiri bakundana tuzo tugenda kuri kamwe ka kuryamana ni ngombwa ladies first kaduhere kwa Kéké hari igihe biba ari ngombwa n'igihe bitari ngombwa bivana n'umwanya mama ari nijyara ari ngombwa nijyara atari ngombwa urakoze nagenda kibazo ibyo ntibipanga amanya okay ntibipanga ukuvuga mu gihe hagiye mama mukundana kavana na mama uri kupfa gasanga byabaye umutanabizi utanabizi ariko urumva yashitse bikaba ariko yashitse bikaba nta kosa riba ririmo sinzi birabana n'uburyo mama mwabikoze bivana n'uburyo n'umwanya muba murimo ni ukuvuga bikozwe mu mwanya mwiza nta kibazo John ari kuzamvuga ngo mubyumva mwese mubyumva ko okay bakwishuye hari no gufata ku ngufu yego nawe no kubyumva araje ikintu kiza kuranga ibyo nza kwishura kubera ko nibaza ariko still sinabaye satisfied ni ngombwa umviriza abantu babiri bari mu rukundo ni ngombwa kuryamana yego ni ngombwa yego guys ntimuze kunyumva nawe muze kumfata nk'umusambanyi cyangwa muze kumfata mu mpindi image ariko byaza kuba ari ngombwa kubera iki diko hari ibintu twaje dusanga uko nyene kandi tuzosiga uko nyene Chandai bizara gatoya uze urabire ku bikoko ibikoko pana turi cy'abantu utuje igeranya no kutugurana nayo kukugurira muganaguriye uyu hajya wagiye ufite icyumviro ko nanze umuhaye amahera angahe nagwa amahera ayo kagu barakubesha urumva rero uzurabe ifatire ku nkoko zonyene nkoko ziri kumwe isake biragora ko itora akantu ngikaje izoga inkoko kazi no kuba no mu bantu nyaza ko ibyo bintu bimeze rero kujya kuntu umuntu banaja ko kugira ko kumuhakeya cyane ariko naza ko kimwe wo kibaho atakindi ikintu kimwe kirategura hanyuma ico kintu gitegurwa kubera ko cyumva yuko ubwo nyene cihutira kuja ku kintu citwa kuryamana cyangwa Kéké yabigusiguriye neza mumaze kuba muri mu rukundo kuryamana birakenewe aho kandi ntibikenewe gute ni bya bintu uza kwisanga byaba n'ubutoko bikenewe nuko ari ibintu biza gushikira aba bantu babiri batanabiteguye rero umva ko bikenewe kuko iyo bari ibintu bishikara ko munze gupanga program bati okay rero kumva ku munsi runaka no gukora dawo ahubwo aho niho byabaye bikenewe oya urumva nuko kwitegura kwigura mu isoko mugahita kintu kibaye pare hazare umva ko kintu tuza kuba gihari kirakenewe mu buzima kubaho uko ibintu bibamo abantu batateguye niyo mpamvu genda yo hasanzwe ko bikenewe kubera ko ikintu cyose kije ukonyana gigaca kikaba hasi cyo kintu cyatekereza kubaho cyo kintu kiba cyatekereza kubaho yego ariko je uko navyumva mba numva bidacibisigura ngo kiba gikenewe hanyuma hari akantu wavuze ngo hari ibintu ngo twasanze ngo ariko bimeze Kéké ngo ni nako tuzona bisiga bino bintu je nibaza ko atari ko byamye kuva kera niyo mpamvu abantu badukuriye ahubwo bariko barakomendera bavuga ati bino bintu byateye mu gwaruka nibiki Victory kujanye niki siko byamye uko mbere kera umuntu yaje kurongorwa atazi n'agiye kurongorwa atazi niyagiye atazi basi ariko none muri gumwe nafata intuzo muri antiquité mubiza na by today musi WhatsApp na Facebook mugabo ubu nyene nimwe navuga kwiyorohereza nta bintu byo kuvuna shaka
Aga bwana. Mbona mugisha bakubitira ariko icyo bintu mugisha nabyerekana gatoya twarazo ndangwa ati ibintu byateye mu kwaruka mwabana ni izina ry'Imana diko uvuze mugisha nyutse kintu avuze mugisha nyutse kintu mugisha nimba uri nakura abanyumva reka ndabe bari ku murongo nabamuntu reka ari ku murongo nimba uri ku murongo mugisha uranyibukije byari numvise ariko atera induru avuga ngo abantu bari muri entertainment bakira basobara barambiwe uya bari ku murongo ndamwibariza nimfise akantu hazo kamwe ndamwibariza kugira akanyishura ariko yo no kumenya mugisha SK byukuri nimba umva ko abantu bari muri entertainment ari abasore babarambiwe izihe project wateguye kuri abo basore none mugisha mani ni baca bategura ama project mani rega mugisha mushaje numfata nk'umurejande muri film mugisha cyane cyane nzakubwira mukijanye na film ni rero modo wanje ni urabirako namurabirako hano uyu munsi apana urabirako ke namurabirako mugisha filime wakinye ya Karire niyo yategewe numva ko ngize esprit yo kuba noba umu acteur ariko nimba avuga ko abantu batararongora bari muri entertainment barimo bakora amakosa mugisha akaba yararongoye nkaba ntakimurabirako habaye iki uze kunyishura ni waronka umwanya cyangwa uze unanyishura nimero nayitanze amaro yagize ndondero unyishure okay twibandanize uce twarikoreye umusaza mbona ndanamubuze ku murongo ni namutora turavugana ntamutora ariko nzona muzana Kéké wari kuravuga rero ati uremeza nawe ko ateko byahoze uno munsi ngo wari kwavuga kanova ati nta gukomplika ibintu mane no kwiyorohereza ushaka kuyorohereza ushaka kugira ibintu bavunye none urabona ntagira Mariya Juma batabanje kumviriza shaka benshi niko barahari mbo antuka bashobora kuba reka tuvuga yuko atari benshi ariko ayo makeyisi arahari y'abantu bubakana uko kabisa ta eba bedi ko waruzi neza ko kugeza umwanya umudada w'inkumi akiri isugi mu bandi bagenzi biye bamubona nk'umuyempori yego niko bamubona ariko none nivyo byanyavyo ariko nivyo koko umukobwa ahubwo umukobwa azi neza ko ari isugi anondere tugire mariage kuko niwe mukobwa basigaye bose n'abamama we ubona ko atawe bivuze yuko na Kéké birunga kabaye kagurutse kabaye akanyoni karagurutse biri hanze ariko nabyaye gashambuze ko kataraguruka urumva je mukundira uvugisha umwana wanje namwivye mu bitaro uzi ko umuntu ngo ashobora kuzara kongera kabisugi neza neza umukobwa wanje namwivye mu bitaro ana diko je mu mpundire guys mu mpundire no mu madukurikirana ndababwire kino kintu uyu munsi mwisi ya Facebook na WhatsApp ariko itereke kudutwara ukwirika dutwara please kera umwigeme agiye gushaka bari nasenge ngo batwara ibitambara vyera ese uyu munsi zokongera bikagara nk'icyo twabasosi kandi kiriya gihe mani byari imeze neza kubera ko igitambara batwara basanze kitameze uko bagishaka ngo ni iki bababwiye ati twara umukobwa wanyu hajya niko byari bimeze baramusubirana yampaye nk'amaguru siko nibaza ahubwo ko bavuga ati abantu mwaturungikiye twasanze atari oji erega gutwara umukobwa wanyu impongano z'inzoga n'ibindi gutwara umukobwa wanyu si ikindi umva byabari nk'ibara mu muryango nta gaciro umukobwa yigera ahabwa muri famiye yagiyemo rero mu bakobwa mugerageza vraiment ndabasabye reka kwiyumvira ubu telefone abahungu nk'uwari bahonze Kéké nimufate urukundo nk'urukundo nyene nka ruya gwambere yagufuye kuri macho yawe yagufuye kubera kakabuni urukundo
guys manze mundekeye burya serious ndashavuye kuko maze isi ndiko ndabona ibintu bimbabaza ndashavuye vraiment mugabo ikiza nuko shavuye na wabiri ko nasabye yuko noronka umukobwa wese ugitugira mariage kikakangira ngo ho umukurahe we yashatse kuvugisha uko yavuze to be honest je nkure ubu tuburankuye mu gitigi avuga neza ati je nifite nakabaju wewe deja arabizi katari musisi wewe umwana wanje siwe nibyo mu bitaro nturi no mwana satuye mariage nturimo ese Vivi ndakubaza wait ngo mubo nariko ndashaka ko tugira mariage sindimo ugurimo ndahira ndaheka bibutu message maze imisunyanya uko twere tujya ireri zana kamera inguzuming zana kamera hanze turabe nuko ikibazo yagize ko yasanze namaze kurugwamo neza nk'urukundo uri twibitwibi naribiye naho ndi yabasaga n'umware banga nk'uwo siena ye wasanze ari umwataka none yasanze naroze naribi ore basha ngira sabe abadaga bahagarikiye kubona ko abashuga dadi birukanye nabo kwira inoti zabo barondeye biraryoshe kuva hasi kuronderana n'umuntu inoti mukazironkana apana kuja kondera ziya noti beho uruziko tona gaciro zigera ugera imbere y'uwo mugabo wagiye kafise inoti ziwiwe ariko ukiri ngaho sorry ndakoze ikintu ku kintu uri kuravuga yuko abakobwa bubu baba batakira abakobwa ndimwe ese abahungu nta ruhara baba bifisemo umuhungu nta ruhara suppose nk'ubu nimba Kéké atakiriyo antuka ari umuhungu yatumye atakiriyo uwo muhungu ni wewe cyangwa ni mugenzi wawe kurumva ico kintu ariko dikro none abahungu nta ruhara babifisemo njya nazo nagirira kintu mvuga ndabishurire hamwe kuvuga ngo abakobwa ngo amahera ngo tuko dukwekerera amahera hari n'umwe turasopa mu mufuko turabasopa twebwe ndaje ndakwishure rero banzureke birevye hari abakobwa bayabomba ngo amahera niko nikibone mo ndavuga rero biciye ruhurizako avuze ngo abo bahungu ngo baduha amahera hariho umuhungu umwe turasopa amahera wera niyo ndakubwira ati wera wembaje ngo bahungu ngo nta ruhara bagira kugira ngo umukobwa abacakira umukobwa nta contact iba yabaye n'umuhungu ku muhungu nta ntuzanimwe iza kuhaba ikintu cyane nonza kubwira abakobwa banza mumenyere nimba ugiye in love n'umuhungu hagarika kumuzana ko bezwe ntinzo bafise ku muvyeyi wawe urumva kubera ko kujya kuntu kwezi umwereka baje ushaka ka my hati ibi nibi shaka Rolex kwa Vivi kumbe dufa kwezi umukinira kama profi nawe ategeza kuzoprofita vyane vyo ariko aragasupiya kuri wewe Meshelan ikintu wazo mu cyumve fata urukundo kari urukundo nyene mu rukundo biraryoshe kubona umuntu mukundana aguhaye gift utazi sivyo ariko pana kuguha gift uri kurasaba ko nuko mugira ngo numva ngo imizuko iki ukamenga wa muhungu mwakundanye yasuye mu kibanza cy'umuvyeyi ego araza kubikora abiguhe mugana witegure yuko agakoko kagiye mugarura agakoko kagiye mugarura agakoko kagiye mugarura pana agakoko inkoko mukiru inkoko ijyanye ne twafura mu ndayibona igiye mugarura no kuvuga ko je no kugemurira today na today no the next ngubanda ndagabunda kugemurira hanyuma bize bihere nawe utaje utangiye muriye impossible rero ntushobora kurindira akazo kugemurira ku munsi amategeko avyemeye nimba ibyo amategeko ari ngemu na yaye amategeko avyemera mugize mariage amategeko erega y'igihugu na yishengero nuko avuga none ego icyo ndacumva ariko none kubera iki niko ndavuga bahagaritse kwakira ayo ma gifts bari kubarisabira baronke gift bahawe batekereje n'umuntu yabiyumviriye ko biraza gutuma Mbukisa bintu bimwe vuga ko ifume batwara ubukobwa bwabo biza kurangira ikindi kintu bakobwa mu nyumve neza byanda babwira hagarika ayo makoro video kuri WhatsApp ariko arica abana mu cyane Acho nta bibana kigirako Ivana nako yari Ivana kigirako Ivana nako yari Nanye ndagira ati nawe tinya kuba keshi ahantu n'umutipe hari miriye kashe
rimwe ndamena ibanga usanga yamabigize none suko ibisesera ubufu mbwira ndamubwira ibindi sibyo gusa ntuzutinye kunigwa n'ijambo kuzego uri bwiye arayamenye guhanura umuntu cyumvikana kuko mani turakeneye ko sugira ko nk'abakobwa muri nefsa sosante abo bakobwa rero ntibaza gukunda mu gihe kuri bukaviva ukuntu twatangiye tuvuga wavuze ati sex mu rukundo ni ngombwa okay ugiye ngombwa cagiye ese vivi wewe n'umusore kumwe na Kéké kumara umwaka mu rukundo atakuntu muri genza wovyihanga cyo turi kumwe mu rukundo umwaka wohe umwaka wazi n'imyaka 5 yohera ariko ubanza kuraba mu gihe ataca gusa gusaba mbese uyu muntu turi kumwe ni wa muntu je batacyuna kimwe ariko arangoza ariko kandi namuraba no kuntu agenda nkaza gusaka abandi bantu bariko barayira iki barakwegana urabona ikirizo gutuma umuhungu yiyumvira cyane ko umukobwa ari kumwe mu rukundo bashobora kuryamana ariyumvira ati none iske genda muretse yigiriye ve genda mwihojeje mugaye ejo ari kwa diko je ndiko ndunguka iki akava kwa diko ugaza kumubwira ngo ngumva sheri inzara iki gusanga uri kuremvetisa ku muntu uja kumugira neza abandi biyorera kuco umenga harimo gusahuranwa no kwiruka n'iminsi apana kwiruka n'iminsi ahubwo abakobwa nabanza bamenye nimba ari mu rukundo aho agaciro umuntu akunze arike kujarajara voilà ivyo ndavyumva kurambona ndiko nta mukobwa ubona akagukunda vyave akaguheza time yiwe yose ubona ko muri kumwe vraiment atampamvu zo kujarajara guco kwihutira ico kintu kuko nuvuga ati ni wanje ariko igira zo mvuga ngo wawe ejo kumva ari kwa diko oherega tuko turavuga wa muntu nyene muri mu rukundo wa nyawe wakoze ayo matest yose wavuze ukabona yuko nyene kabisa tuno muntu tubirimo nubwo ushobora no kumwihenda kirega umuntu ni munini ushobora no kumwihenda ukavuga ati bana je ndafise umuntu kabisa nyoboka ku mpande zose ariko ugasanga haragira gutya nyene akagira uko yigenza hanze je naza no cigiye umwaka wohera sorry cigiye umwaka wohera yego ariko nta kandi kimwe naherako tukirinda kwa muri miriye kasha kuko ni usanga egara kirangisiguye neza ngo wisanga byabaye urumva hari wisangamwo urukundo nyine urumva n'uko umaze kwa mukunda murakundana urukundo usanga nyine byagenze ugasanga byabaye netubi hanyuma ca kintu sasa rero muri ko muravuga yuko umuntu rimwe nacisangamwo mu gihe agiye muri bya bibanza uvuze binyegeje canga bihaye n'umwanya mwe muri ko murabona kiriko kirubaka urukundo canke kirarusambura kuko turi ku kintu kivuga ngo hano hanze hari abantu bari sinze n'ibitabo namye n'umviriza n'iki nsoma I'm sorry hari akantu kari abashakashatsi bariko barerekana ko ahubwo ikintu kitwa kuryamana hagati y'abantu bakundana gisambura urukundo gusumba kucubaka ku ruhande rwanyu mwe mubona ako kantu mwavuze yuko gakenewe ese nka mwebwe nimba mwarabiciyemwo canke aho mubona mu kibano kuri bagenzi babo birangira ivyo bintu bibubakiye canke birabasamburiye wazantu avyo gusambura urukundo ni muri cagiye urukundo ahubwo mutakigisa urukundo mwafashe mukabiha agaciro bya bintu siko abona naza ko umudada canke umutipe umaze kuryamana kesha kujya no kwihenda bijya ntiziba ku rukundo kuryamana keshi mu rukundo ntabwo bizuba ku rukundo Kéké ariko hari ikintu kivugwa Kéké yuko ngo ku bakobwa ngo sometimes ngo urukundo ngo rurazamuka ngo ruradu bisa nkabyo simenga ibibazo muko murambara ariko Kéké bisa nabyo vugira abakobwa bagenza si wewe irevre uko bizi bana abakobwa twebwe urinzi ubona umuhungu gusavana n'abakobwa bari businzi kari bose umuhungu uramwihebeye ibyo bintu birabaye urumva yiyumvira kujya kuntu mwabikoze yakuriye impuzu yagidiki urumva wabona yuko ndamukunda kabisa kumbe umuhungu nawe juhimbaya mureka heze ibintu ushavuze umuhungu nawe hari uja rero atari vizi afise avuga ati okay ndakagesha nigiye agukorera icyo cyose urumva akavuga ati mpaka urabona bihejeje ubona rero aratanguye imba yakwandikira mesaje 5 ku munsi sikari 2 wa mu telefone rindira gato
urumva aguma arindira gato munirindira gato telefone akayizimya urumva canke ndi mu kazi kenshi nibiki kandi imbere yavuga ati mukavugana nabwo ati burya rero ndafise akadi mugabo hari uwo rero nimba yaraje afise iyo vision nyene yo kuryama gusa atakindi kintu ubu urahagiye rero hagera mu telefone indira gato hari ibintu bindimwe byinshi ukarina ivyo bintu nazoyiheza ukabona none gake telefone akadi ese abakobwa bobo irevye amajotari baho wewe ashobora gukora za mpuzu waruvuze akazikurira wadakunda sinavyibaza biba bimeze gute bivuze ko rero umukobwa bishise akaryamana n'abahungu nka batatu mu ndwimwe bose abaye bakunda kubera ayo maka araba namugeti abakobwa bose sivyo kuko nk'abajyaho kuri 11 mu Kamenge sinavyibaza nakunda oya tureka kuja kuri bajya ngo babikoze namubwiye mu gihe ari umukobwa afise urukundo sivyo atarinza avuga ati nabikoze abagukunda ugaca usanga rero umuhungu nawe ugiye kubikorera umuntu ahubwo yaguhigiye avuga ati mpaka bibaye bikaba biheze nyine kwa kundi bije gihe umukobwa asigarana mbere igikomere kinini ko bimeze birutwa nuko yoca guma kandi muhaye gashara nivyo yagukoreye agashata niyo nyine usanga tukomerekeye saga ukunda twabivuyemo mukaduca intege kumbe none je mu kurangiza nimba vy'ukuri urukundo nkuko twakivuze dushingiye kuryamana usanga umuntu atangiye urukundo akiga mu wa 5 primaire ese kazongera kagira mariage angana gute amaze kuryamana none banga cyunda kibaza ahangwa yose cyunda kibaza kintu naco ndabirazi ndabona menga akantu ngo kamukoze oya nikangoze ko je natangiye kugana nkutse wese simvuze kuri wewe ufite nawe karakumatsa bavuze ati ibintu bitangaje koko ya ni mpamvu rero ndiko ndabwira ba bantu namwashatse kugira nababwiye ati turabe ikintu cyo kuryamana tugiye ntuze siguro ndende basa abakobwa bubo urukundo turufate kari urukundo vuba nta n'umukobwa w'inkumidenye baza hagihari uzi impamvu diko twebwe bashyira ko twavyara harababica sivyo ari umukobwa ushobora kubona ukabona ati umuntu aritonda umukobwa yiza ukibaza ngo yarifashe twebwe tunasara sinatwe tubikora shaka twe tuja gutusha niwe usanga dutanya amata uwo musi nyene ari n'ubwa mbere hari uwundi usanga ari umukondane uca waza uwo muwe kavuga ati umukobwa kataratwarira kumbe ni nyakuru ni nakuru wabayize rero nimuzora abakobwa ngo bose ngo baritona ngo uyu ni nkumi ngo ntiyabyaye ngo yarifashe we cyangwa ngo tumurabire ku kwambara izigera we inyokuru twaturi n'abakobwa basituri n'abagore we ni nyokuru ni bibi wabagiye abantu banje munkundire ndabahamagare muri episode ikurikira banumbe ibintu ari byinshi kabisa duhereza so dusubire mu kandi kantu gakurikira shazo arizo zizo muzo ko yanda akantumbera nasanga karamvuga ngo narabyara hari wigeze kubigira namubwiye ati ntuze me handi rero sinzi ko nabyara ari hanze tiwe bagoye we nkawe nosanga uri uwo mwana wanje ni nk'umuzukuruza wawe wamumaze kugira oya Kéké mani zikora nahebye ne film mfise inkuru yuko film ngo ayikuyemo no kwinjiramwo gusa ata kadana bireke Kéké reka ntusubire kumva diko Kéké ngo yebye film kubera yayijemwo ngo bamusaba iki niki sinayihebye shaka umuntu misi ntikuraboneka none gashaka ko batariko barankoresha ngire gute ese ngo Vivi na fise batanguje za ho mood zahe ni bariko barakina kamu urizo jama kuba ni bari none ega Vivi nuko ahunda kumwenye nuko no kuvuga
ni kuvuga kwisanzwe udashaka kandamwe kwisanzwe kanyuma ngira mvuge diko ndumva ko nimeze neza so ningira mpereze kuri kano kantu ko mucira ndakibagera gatoya Kéké aravuze ngo bamamanya kwigendera babibi nibutse umutipa yambwiye ati Vivi je mpuye n'umwana nkamura mwibarabara ndumva no mufasha ko yagenza kwisanga ari umwana wanje kuko usanga abana twagiye tusiga mu gasozi ari beshi cyane rero vraiment nacyo ndasaba Imana igarukira abajena igarukira kurereye bandurira Burundi ni beshi kamara n'igihugu yaragenda twenga ndavuga asanga menga nkabyibuka baya kino vango se mwana mengo na nyina asanze menga ahantu beshi akeshi je nanje nikomeze umutama wo mu ikariti apfuye mbona kare mwigire imwe na papa ndarira kuko agiye ari papa ndarira rero guys twasezera nka Vivi gift ndabasabe muje ko ntozenya kuri baje ya Homont hariho season ishasha yarayebaye poste iraryoshe cyane kabisa imeze neza muje kwiraba muje kwihuriza y'amakuba mu irabe naho ni hari yindi shasha iriko ndavuga ko ibintu bimeze neza cyane Seze mvuga ngo murabizi ko muri abantu banje bakunda ndabubaha nongeye ndasubiremo yani nimero ni 68 560 264 abashaka amakomande y'ama Rolex niho mbandi muze dukore ikindi nagutumye diko nagutumye uze kumbwirira mugisha ukamubona ndabigusubiyemo uze kumbwirira mugisha ukamubona bimumbwiye yavuze ngo abasore bose bari muri entertainment ariko yukangana telefone ya diko ikiganiro kitaraye atubwire mu telefone ikiganiro kitaraye kuzibagira kabisa areka agena amazinda yahetse mugisha turakorana ikiganiro mu kanya ndaza kubimubwira nako mabawuze bakabimubwira amasamu yanyu akamaza amasamu yanyu narashika namutelefone kuri phone ndamubura okay so ndabashimira wari umunezero gukorana namwe dusubire for the next Kéké ariko niko va navuze ko waruberewe by the way merci kobwa yaraberewe kabisa ubona akarate bakita gute man je faja ngo ni fashion bibitu mwakoze kuza ndabizi mwana wa papa nyine kwikabutura Kéké rimwe akubone neza wow nemerewe man nari murahari This is Flash TV. We shine to progress.